abakinyi bidogewe cyane na Joseph Felix Antoine Mourinho bijya ngo yifuza kumukinisha nk'umu nimero 8 ariko ngo nyaraje asanga kumukinisha nk'umu nimero 8 atamukinnyi mu Sentinelle full fise nkuko vyamugendera kwa rodra shobora kuba yoca kuvra izo espace zose zizwe nabonye yatakaje imipira myinshi mu gato Bernardo Silva turetse no kwita nani barakipereka nani of course muri recuperation ndacavuga mu bijanye na n'uburyo w'Amerika disibe imipira nk'umukinnyi kina nimero 8 wabona ko yatakaje imipira myinshi cyane ariko yabuze couverture comme cyane mu nimero 6 ashobora guca kuvra iyo mipira n'umugabo witwa Avuze abariko arakina kimwe mu cyane n'uburyo Mourinho abatanguje babiri be na Fede mu gihe muri abo babiri hagize uwatanumwe mugira iki couverture kuko Fede bigaragara ngo aka kazi ko kumva ko umukinyi nimero 6 yuzuye siko yabayemo kwisho sanga ari kumwe na nonga yitwa Camavinga ariko Landry debate ivuga ngo ikinyamakuru debate cyo kivuga ngo Mourinho ngo abona ko muri kano kanya ikintu conye nabura gusa kugira ngo inyubako ashaka zitangure kuvyara umusaruro muri equipe yitwa Real Madrid ngo ni ikintu kimwe gusa ikintu conyene ngo abona ko kibura ngo n'ubukomezi n'umuvuduko ku mibiri y'abakinyi ngiki akibana n'inambanyi itarikira bemerera gukina we ivyo ashaka ariko ngo fisitizere anabona ko uburyo bwo gukina ariko arabinjizamo n'ibikugwa bamwereka bitanga icizere cyose ko ejo canke igihe batangura gukina ibintu ashaka ariko mu kibazo kibona nico twokwita le pépin physique cyangwa le problème physique cyangwa kuba abakinya fise muri kano kanya batari ijana mu myimenyerezo ngororamubiri muri nyabakeneye ko mu yandi majambo Landry nta ngorane za tactique muri nyabona muri equipe yitwa Real Madrid yiwe ingorane yibona ku kazi k'umugabo witwa uriya mu préparateur physique wabo yitwa Antonio Pintus still love the match Mourinho yakinye ya mbere wohavomeranya na bino Mourinho babona ko bibura ikintu abura cyongene ni abona kibura ni problem physique ku bakinyi ahubwo nimba Mourinho n'ubundi atabona problem ya cohesion hagati mu bakinyi ubwo Real Madrid biramukura mu hakirikare bon ce qui compte n'amanota 3 peu importe les difficultés muhura nazo mu kibuga peu importe uburyo yabonamwo ikivuga na 3 kimwe ku busa gitanga 3 bitanga ku busa bitanga 3 hari no ushira gutsinda bine mugabo karaba yabitsinze gute yes mugabo na munsi Edi ko kintu Jose Mourinho yavuze ndi contre nawe nta physique nimwe uzofutoye nta préparateur physique n'umufise yo prepara Bernardo ngo agira physique isumbi afise iki kintu tucumvikane ko neza Bernardo Silva sumukinyi mu Sentinelle hanyuma Jose Mourinho yigize umutacticien cyane kuko kinishije sisi Bernardo ndakubona ari nka kuri yakuntu Paris Saint-Germain kinisha Vitinha ugatuma Vitinha agenda mu Sentinelle kubera iki equipe ikwira kimwe mugani nimba Vitinha mu Sentinelle nuko anytime bakawutakaza Ousmane Dembele aragaruka bakawutakaza Desire Douara aragaruka Vicha aragaruka bose basenyera ku mugozi umwe donc biriya ni iby'abantu bakina total football kandi bakina ibintu biri collectif ariko namusugiye kuraba Real Madrid Jose Mourinho yakinye ibintu no kwita yuko je ku ruhande rw'iwanje ari ukwiyahura uravye formation yari 4-2-3-1 muga mu kibuga yari 4-4-2 kubera ko Ardagurere je nshobora kumubwira nko mu winga Ardagurere yakini hagati cyane gusoma gukinira ku ruhande babona ko bari muri style n'ubundi 4-4-2 Vinicius Junior na Mbappé bariko barasa na Mbappé barabasatiriza bivuze ngo ugiye kuraba uburyo abakinyi bari yarinye imbere ya match line up zisohoka yari 4-2-1 yari 4-2-3-1 muga match baze gutanga uravye ingene bahagaze mu kibuga n'ingene bariko barakora ama déplacement yari 4-4-2 shumbwira rero muri 4-4-2 utagira umukasere kubera ko no munsi ugwego gwo gukasa gwa Bernardo Silva ruri hasi mvuze ko ruri hasi suko Silva atamupiraze mugana uko Silva ari mwiza akini imbere y'umu nimero 6 canke nuko ari mwiza akini nka nimero 7 ikintu cyambere naje ku rukino rwa Real Madrid na Espanyol Barcelona je naje kunenga niki ugwego rubi gwa mediateur ba equipe yitwa Real Madrid reka dukoreshe iyo mu buzima nubwo iyo ntayemera
iyo Real Madrid muri mediane yabo batariko bafise Jude Espanyol ntiyari kubatsinda munsi ibitsindo bine kubera ko ugiye kuraba ubwoko bwa Jude Bellingham shingira Jude Bellingham niwe mukinyi igice ca mbere offensivement défensivement organisation récupération yari Jude Bellingham wenyene ari mu kibuga kuko no musi John umuntu ambwira ko Arda Güler yakinye neza fatira kuri iriya kufrate nta kindi kintu hari n'amapasi abiri yatanze ko mugwe twa Kylian Mbappé ko arakomba kugiza rotare mugabo mbwiye rero ko wa muhungu yitwa Arda Güler wo numero 10 ashobora ko organiza ashobora ku distribuer Güler urwego rwo ku mugoro w'ijoro ryakeye gwari hasi kandi ni gwari hasi kubera Güler ari mubi ahubwo gwari hasi kubera bamukikuje nka Bernardo Silva n'umugabo witwa Federico Valverde kapiteni wa equipe urwego rwo rwaraheze rwarasubiye inyuma abantu bari buka version ya Fede muri iriya saison umugabo witwa Carranza batavuga ati uyu nadatsinda ibitsindo 10 muri saison ndahagarika akazi hari 2024 umengo batwara UEFA Champions League guhera kiriya gihe Federico Valverde n'ubundi akomeje kugaragaza umunaniro equipe Real Madrid mutera soit muri defense soit muri mediane soit muri attaque ahakenewe agakora mugabo no musi umubiri komsa atari icuma Fede bitanguye kugaragara nkaho uburuhe bwo bwarabufise abantu baravye igikombe c'isi barabonye equipe nationale ya irigo niyo mu mediateur mu bigo yari ifise donc mvuze mubi niyo mu mediateur ugwego ruri hasi par rapport ya tension abantu nkaba Bentancur bariko barakorera ko abantu nkaba Maximilian Rojo ndetse nabandi bariko barakorera ko Federico Valverde vyagaragara nkaho muri irigwe niwe mukinyi afise ugwego ruto ucumuzana nka numero 8 ucutuma Silva ngo genda ukase ritme ya adversaire nibikunda bakinya na equipe iyo yakenyu yaje muri 4-4-2 kuva match itangura kugerangira ifise umungu yitwa Iko Gonzalez hagati mu kibuga bakagira kapitene yitwa Edu Exposito yanatanze assist ku mugabo yitwa Alex Calatrava ukongeramo umusore yitwa Tyril Dohan yari yambaye numero 24 umengo ariko aca akinira hagati mu gabasatira ciye ku ruhande rw'ubamfu bafise gabari bafise uwo mupira hagati mu kibuga babumva ati twebwe turi Espanyol n'ivyo ntidufise version ya Real Madrid reka dukine ivyacu tukaca twisanga ya mediane ya Real Madrid ubwo Espanyol yose gakina umupira bo barabuze cohesion biri mu bintu vya Real Madrid jewe ari ikindi kintu nagiriza abakinyi ba Jose Mourinho sinzi ko ivyo nabonye ari ivyo tuzoguma tubona yego version Vini version Mbappé iriya duo d'attaque iminota 45 yari ikwiye kugira Jose Mourinho ababwire ngo mwebwe sohoka ngerageze ibindi kuko ivyo nabatumye biranse Vinicius Junior zero dribble réussi igice ca mbere kibi igice ca kabiri kibi mugabo Jose Mourinho peut-être ko baravuga ati ndazo gwego ruri mu mugabo witwa Vinicius Junior anytime ashobora kwivyukiranya ara persevera amugumiza mu kibuga ukana ngo ya karite yo kwitwa umustar rero kuca wumva yuko ari ico equipe ugomba kuyiha individuellement bayibuze biriko bitangwa na Jude Bellingham ariko akinira imyabo nk'umu numero 10 ndaba cohesion y'umugabo witwa Vini na Mbappé ndaba finish ya Mbappé imbere y'igori aronsa amafasa fasa agera kuri 2 canke 3 ariko umunyagori Dimitrovic aramwankira mu beri bamba ukano nimba pari kwatera imipira itarimo novuga ko idafise objectif ugiye kuraba rero urwego rw'abakinyi ba Real Madrid uno munsi median nkuyemwe Jude Bellingham abandi bantu bose bakinya urukino rubayabaye attaque akundi munere mwiza mu kibuga Gurere ofete ubwiza bwa Gurere reka ndakwereka ikintu cyangwa natangajwe n'impamvu yatanguye gusohora Gurere imbere ya Silva ubwiza bwa Gurere buhoraho kuko Gurere tushe yiwe niyo abakinyi baza umupira mugabo ubwiza bwa Gurere ba remarkable ryari iyo abamukikuje ari beza nico gituma jora kubwira ngo Gurere nabonye siwe nari niteze nubango abakikuje Gurere nka numero 8 na numero 10 nako na numero 6 batabaye beza Arda Gurere hari iyo utazomutuma kuko muri organisation ni mwiza ariko yorganize ivuye he wisanga nayo mipira Gurere akagomba kuorganiza akagomba kudistribute umwanya wose aronkeye umupira atari ko irongo uko yifuza that's why ugwego Gurere afisa atari go twabonye mu rukino hanyuma Joe no musisi novuga ku gwego rw'aba defenseur banyeretse version nziza abantu bavuga Konate mureke kuzana Konate muri Liverpool ngo ari mu project mu rukino bakinye nabonye n'abagenzi ba muferse cyane witwa Anthony Rudiger witwa Bellingham witwa Thibaut Courtois super muri match ku mugoroba gatoyedi uravye ugwego rwa Konate
match yiwe ya mbere rero muri Real Madrid match ikonta ndavuga ngo itanga amanota na version yiwe yatanze akinanye n'umwana witwa Dean Huijsen yari impeccable umugabo yitwa Denzel Dumfries we yakinye nk'umuntu yamaze imyaka hanyuma Alvaro Carreras turazi ngo ibice byinshi kwijana sibazo batitirere mugabo yahahora nawe yakinye ibintu vyiwe vyiza mugabo nuzuye gufatira muri secteur ya median ugafatira muri secteur ya attack Real Madrid yabaye mbi ni naco kintu umugabo witwa Jose Mourinho